Mwakoze kuba muri benshi mwahisemwo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera kuri zimwe mu ngingo zikurikira. Abanyagihugu barafise amakenga kubijanye n'amafaranga azokoreshwa mu matora yimirije. Bamwe mu banyagisagara bavuga ko mu gihe amafaranga angana miliyaridi 114 akenewe mu gutegura amatora yimirije azova mu yo leta ikoresha, bishobora gutuma haca hadozwa amatagisi n'ibindi biciro. Ngo ntaco tuma isukari itangwa ni hinguriro ry'isukari Sosumo muri ino minsi dashikira abanyagihugu bayifuza ku rugero rushimishije. Umuyobozi mukuru wa Sosumo afatira ku matoni y'isukari atangwa mu gihugu ku kwezi. Kubwiwe ngo hakwiye gusubirwamwo indinganizo nshasha kugira isukari ishikire abayikeneye bose. Munaza kubikurikira mukanya mwidonido ryano makuru. Ano makuru tuyahere muri politike. Umugambwe Sahwanya Frodebu uhamagarira abanywanyi bawo bose bari barahagaritswe mu bikorwa kubigarukamwo. Ivyo bikaba vyapfunditswe mu nama yahuje abagize inama nkuru y'umugambwe ku rwego rw'igihugu yabaye mu mpera z'indwi heze. Icegera c'umukuru w'umugambwe akaba n'umuvugizi wawo Phineas Nigaba akavuga ko kimwe mu vyatumye hafatwa iyo ngingo ari ukugira bitegurire neza amatora yimirije. Mu nama yayo idasanzwe yabaye kwigenekerezo ya 18 kwezi kwa gatanu 2024, inama nkuru y'umugambwe Sahwanya Frodebu ari go rwego rutwara umugambwe ku rwego rw'igihugu rwaremeje ingingo iha uburenganzira abantu bose bari baravuye mu mugambwe kumvo zitandukanye, kandi tubona ko bafise ugushaka kugira ngo bagaruke mu mugambwe kugira ngo baze gufasha. Ubwo rwego rwarabahaye uburenganzira yuko basubira mu mugambwe Sahwanya Frodebu. Icyo gikorwa gitekanije ko kizobera ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amakomine. Kandi icyo gikorwa gifise intumbero zitatu. Intumbero ya mbere niyo kugira ngo igikorwa twari twaratanguye cyo gusubiza hamwe inzira guhemuka no kunywanisha inzira guhemuka no kurondera iyo zagiye hose ngo zije hamwe ishobore kubandanya kiranguka kuko cyari cyaratanguye. Intumbero ya kabiri ni kugira ngo umugambwe Sahwanya Frodebu ushobore kugira ingufu zikwiye, ushobore kwikomeza no hagati mu gihugu, ushobore kuba umugambwe koko ufise ibyangombwa byose biboneka ijunja n'ijambo. Intumbero ya gatatu ni kugira ngo twitegurire amatora twimirije turi hamwe, abantu bose dufise intumbero imwe kugira ngo ayo matora azavemo umwimbu ushimishije. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura nabo bashikiriza amakenga bafise kuva aho umugwi ujejwe amatora seni umenyeshereje ko amafaranga agera ku miliyaridi 114 azokoreshwa mu matora yimirije azova mu mafaranga leta ikoresha. Babona ko bizoca bituma amatagisi aduga cyo kimwe n'ibindi biciro vy'ibintu vyankenerwa. Babona ko leta yari kwiye gukorana nabo bafashanya kugira ngo ayo mafaranga aboneke vyoroshe. Amahera aradutera ubwoba kuko twebwe bene gihugu biragoye, turakenye, nta mwikoro tubona dufise namba. Nico gituma rero tubona yuko biteye ubwoba, ari naco gituma leta yari yo kwimenya. Ndavye uburyo abanyagihugu turiko turabamwo ntibutworohereza, misanzu ntibutworohereza. Cyane bishitse ko ku muntu muto biraremereye cyane. Ubu nta buzi buhari, ibintu birazimvye. Nk'umudandaza muto agize ngo adandaza ntacaronka,
kubera arangura ibintu bizimvye abidandaza nta kirimwo arondera akajumbu k'umwana gusa kubwanje gute cyo vema nakadi mfise ngo ndakaronse noterera nta kibazo leta yo tworohereza ikagabanya amakori kugira ngo umunyagihugu ashobore gukora arabe yuko yokora kugira ngo yiteze imbere n'igihugu cyacu bisaba yuko leta yenye yo kumisaba ingurane bakarondera mu mashirahamwe kuntu babigenda. Ayo mafaranga azokora mu matora ngo ni menshi kandi igihugu kiri mu bukene, ivyo navyo bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orikome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Abona ko nubwo biruko igikenewe ari uko ayo matora ariko arategurwa yo kwizigirwa na bose. Baratubwiye ngaho nyene ikibazo kijanye n'amafaranga azokoreshwa ngana imiliyaridi 114 zirenga. Ayo mafaranga bakatubwira yuko bamaze kuronka amamiliyaridi 40 yagiye arategekanywa ku mabuje yaheze, kandi ayo mafaranga amamiliyaridi 40 leta ikaba yaramaze kuyashikiriza umugwiseni. Ico ni ciza, kiretse yuko tubona ko ayo mafaranga ari menshi kubera tubona ko hari ikibazo c'uko dufise amatora abiri mu mwaka 2025 no mwaka 2027. Aho hose rumva hazokwirwa amafaranga, twebwe rero tukabona neza ko amafaranga ari menshi ku buryo tubona ko azohava narenga kubera ibintu vya depreciation gutagaciro kw'ifaranga ryacu. Mugabo byose babishizemo ingufu bakagira inama n'ingingo, abantu bose bakagira ico bafashije, bakabona ko amatora ariko arategurwa azoba ari amatora abantu bose bashobora kwizigira. Ikibazo cy'amafaranga cotora umuti nta kibazo kirimwo, ariko bizoba menshi cyane kubera tubona ifaranga ry'uburundi riguma ritagaciro. Twebwe rero tukifuza yuko leta itogumana ntaryirondera ingene itubika umukanda umunyagihugu asanzwe akenye, ahubwo muri leta bo nyene borabo nyene batubika uwavubi. Nibaza yuko vyoba ari vyiza ko ico kintu kijanye n'uburyo leta itoremereza abantu kuba basanzwe baremerewe n'ibintu by'amafukori. Niyumvira neza yuko amafaranga bosaba yo bamakato ba menshi kubera tubona yuko navyone ari ibintu biremera abanyagihugu. Vyoba vyiza rero turamutse tugiye turafashanya twese kugira ngo tuhatanga ivyiyumviro ku buryo amafaranga yosabwa abanyagihugu bamake. Amakuru twabateguriye harabandanya. Abanyagihugu bo mu makartier ya Mutakura na Kinama bavuga ko uburyo isukari itangwamwo butorohereza bose. Imvo ngo nuko hari iminsi n'amasaha itangirwa ko naho nyene bigasaba gutonda ntibanashikirwe. Abadandaza nabo nyene ngo bizeye ko bishobora guhinduka maze isukari igashikira benshi. Ni nkuru tubaza Onera Muco. Itangwa ry'isukari ngo ntirikorwa neza hamwe hamwe kuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo mu makartier ya Mutakura na Kinama ari muri commune Ntahangwa. Bamwe muri abo bavuga ko bahitamo kugura isukari bita yo ku kiyiko ngo kuko basanze batondera umwanya munini isukari ariko bagataha badashikiriwe. Hari n'abandi bavuga ko atakibazo kubera yuko bemera bakazinduka kugira baronke iyo sukari mu bambere. Isukari nje kwirondera ndayihabwa kuko ushize hakiri kare uronga hakiri kare. Uje mu nyuma arigiye usanga amasaha yo kugara nayo bageze ugasanga nuironsi yo munsi ugacuronga bundi ikindi gihe baciye gutanga. Hari abashobora kuba batondekesheje nk'ubukaye ugasanga rusi ikiro kimwe ibiro bibiri akabaratashe abandi bakabura. Nk'icumviro ciwanje nuko batonze mu gihe isukari bayabonetse nuko abajejwe kubihagarikira botondesha abantu kujyanye n'amakaye aba yatondekeshejwe, abantu bakaronka isukari ku murongo kujyanye n'amakaye aba yatonze. Ugasanga nk'umuntu umwe ashoboye gutwara ibiro bibiri ibiro bitatu ariko hakaba ariyo n'abandi bashobora kugura. Igikenewe mbona umenga bogwiza makartier yose bakayigwiza nka kujya kwakera mu mabotike wagenda kwacegwa kwituronga. Ubu rayironga mugabo barafise ahantu amaposition bagiye batangaho ukugira bazorerongeraho. Mugabo kera umuntu yagera ku botike akayironga uko ashaka. Afsa Bahibitugu umwe mu badandaza amenyesha ko izo ngingo zafashwe kugira ngo ntihagire abahava batora isukari kabiri canke nyinshi gusumba abandi. Akizera ko ubu ibintu bigiye guhinduka kwera muri kuno kwezi bahawe imifuko 100 mu gihe bahora baronswa imifuko 54 mu kwezi. Kituma abenegihugu bataronka isukari kwiye ni kubera isukari baduha imifuko 54 ku kwezi.
baca batobrija yuko ikora ukwezi kose. Imifuko 54 tubiharuye ca tubona yuko bidakunda. Ca dufata imifuko 5 ku munsi. Dutanga imifuko 5 mu ndwi gatatu. Ubu rero ko bamaze kuduhindurira imifuko 80 byaciye bihinduka. Ca dutekera imifuko indwi muri za ndwi nyene mu ndwi gatatu kugira ngo abene gihugu nabo nyene baronke. Nivyo nyene twabihinduye uno munsi kuko 80 sake baziduye muri uko kwezi nyene. Mbere bace badutelefona kandi tugende dutora izindi 20 sake kugira ngo zikwigwe ijana. Rero kaca tubona ko kugira ngo dukwize ukwezi ca tugira nk'imifuko ndwi kugira dukwize kwa kwezi kandi abene gihugu bica biboneka yuko baca baronka isukari neza. Hari n'abandi badandaza basaba ko nabone boshikirwa mu baronswe isukari gutyo n'igitigiri c'amabutike adandaza isukari congerekane n'abayirondera boroherwe. Mwihinguriro ry'isukari Sosumo ngo ntibatahura ingene isukari kiratangwa muri no minsi ahidashikira abo yagenewe yisunze amatoni ahabwa abanyagihugu ku kwezi. Umuyobozi mukuru w'ihinguriro rya gisukari Sosumo avuga ko yibaza yuko iyo sukari yo bihabwa uno munsi abahingura imitobe. General Major Aloise Ndayikengurukiye akavuga ko indinganizo y'ukuntu isukari itangwa muri kino gihe ikwiye gusubirwamwo kugira ishikire abayigenewe. Twebwe aho neko umwimbu utagenze nko twabiteguye twaciye dusahiriza ku isukari dukura hanze. Rero iyo sukari iraza guhera mu kwezi kwa gatatu barayizanye hama turayitanga ku bene gihugu nkuko bisanzwe bigenda. Rero uko tuyitanga nuko mu ntwaro baraduha amariste y'abadandaza bazotanga iyo sukari. Mu ntara nibura amatara atanga iyo liste, muri meri ya Bujumbura ni meri Doraville atanga iyo liste. Iyo liste ije twebwe duca turaba isukari dufise dutanga muri uko kwezi. Tugaca tubagaburira buri ntara no muri meri ibiharuro igitigiri c'amatoni baronka. Rero hageze kuyitora bayitora harimo n'abantu mu ntwaro. Niba yuko mustanteri abazi amatoni aja mu ikomine yiwe. Mbere hageze no kuyitanga bayitanga abo bantu bahari. Inzego ziba zihari, kuruwa wa quartier bahari, abajejwe intwaro benshi baba bahari. Rero twebwe ku rwego rwa Sosumo turavuga ati tuba twatanze sukari ikwiye. Kumbure ikibazo ni cyo kurabira hamwe n'abajejwe intwaro baje kudufasha kubikurikirana. Kumbure hariho nico umuntu ashaka kwibaza, harafashwe ingingo yuko abo bantu bafise ayo mahinguriro akora isukari bizaniye isukari yabo bayikuye hanze. Mugabo ngire uravye urugero bayizana ko sinebaza ko ari runini. Turafise amakenga yuko imwe muri yo sukari igenewe abene gihugu usha gusanga ija muri ayo mahinguriro akoresha isukari. Kuko muravye nta biharo dufise nyezi na mugabo sinebaza ko ayo mahinguriro menshi yugaye abandanya akora niba yuko turibaza ko akoresha mbere no muri iyo sukari. Rero ni kibazo cyo kurabira hamwe n'intwaro tukaraba ukuntu isukari yoshikira bene gihugu. Twebwe rero ndabaye nk'ibiharuro muri aya mezi 3 aheze mu gihugu cyose mu kwezi kwa gatatu twatanze amatoni 1205. Mu kwezi kwa kane dutanga amatoni 1800. Ubu muri kwezi kwa gatanu twego dutanga amatoni 2000. Nko muri meri ndabaye akarorero nko kwezi kwa gatanu muri meri tuzoshirayo amatoni 823. Ubiharuye mu mifuko ni imifuko ishika 17,460 y'isukari. Umufuko murazi yuko uja mu ibiro 50. Rero iyo mifuko yose murumva ko iyo sukari kwiye. Irakwiye gusa harakwiye guhinduka ukuntu uburyo bwo kuyitanga kugira shikira bene gihugu. Amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe vyiza.